that they are against the war. There's no war on Iran. Israel and the United States bombed Iran. Shame! Aba ni abaturage batuye New York City. Ejo kwa gatandatu bakoze imyigaragambyo y'amahoro bamagana ibitero bya Leta Zunze za Amerika kuri Iran. Abaturage bavuze yuko ari igisebo gikomeye cyane kuba Leta Zunze za Amerika zakwinjira mu gihugu cy'abandi zikagabamo ibitero biremereye. Shame of what we're doing around the world. I woke up this morning, now we're bombing Iran. Meya Zohran Mamdan yavuze yuko ibitero bya Leta Zunze za Amerika kuri Iran ari ibitero bibi kandi bisebya Leta Zunze za Amerika. Mu gihe aba baturage bahise basaba yuko Amerika ihagarika ibyo bitero ako kanya. It's a criminal war being waged by the American ruling class to conquer, take over, destroy Iran, steal its resources, i.e. oil. Iyi myigaragambyo abaturage bakoze bavuze yuko bari buze no kwikomeza uyu munsi ku cyumweru mu gihe Amerika irakomeza kugaba ibitero kuri Iran. Menya yuko n'ubundi hacyumvikana ibisasu biremereye mu mijyi itandukanye ya Iran by'umwihariko muri Tehran, ariko nanone Iran nayo ikomeje kugaba ibitero biremereye ama missile aremereye cyane i Tel Aviv muri Israel ndetse no muri Jerusalem, ariko nanone iri kugaba ibitero binini cyane ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Kora subscribe kuri Buwis TV, uituna dufollowinga kuri Instagram ndetse na TikTok, komeze gukurikira amakuru agezweho kuri intambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika ifatanyije na Israel. Nitwa Bu. And say that they are against the war. There's no war on Iran. Israel and the United States bombed Iran. Shame!